umviriza mwende munshiremo Salama. ozi Jewe ko mutamfotora umengo nishitse ndumwe sava ko mutashuha ntibagushuhiye ko mutamufotora ninde yaje kuntora none nta n'amaguru ngende muri uyu nyene agigwingi tugira iki urangize the bene wa yo my people twagiwe cyane batwakiriye neza byatari ewe ko mubigize intambara none vuga ikatansi kamaringa ndagiwe bya grave wa moi et demi ilikuwa ni danger ilikuwa ni balabala uriya ngindo yari mukumwica madam yambi amasoni ndamuza amasoni kibubu neza cyane ubona ko ubushoye bunyishe imbeho amagan umvu wakumbuye yashe yagukumbuye nawe nyine ishaka gukwigwa irajaye none ko sunika rure sunika oya ni jewe ndikunda ubugama fete uzanye imigisha cyane imvura n'ibintu urayo ni bien sûr imigisha hariya naho narashitse iveri kirahagarara urumva je ahantu hose ngiye ibintu birahinduka emwe yo tuifatire oya ntabwo ko wazanye rubi Salut peuple de Dieu, comment allez-vous? Nous allons très bien. Comme vous voyez, nijoro tugiye gutegera umustar wacu dukunda, umukomedian wacu dukunda, Kigingi le comédien avuye Canada. Natwe abantu benshi barabazi ngo ntazogaruka. Yagarutse. Hari abantu bakunda Burundi cyane gose. Mais je sais pas si ari bari gukunda Burundi, zo kwimubaza ndamubaza impamvu yagarutse. Karero tugende kumutu deja kuri aéroport. Kamaze gushika. Tuje kuraba inkuru ziwe n'umunsi ndarusha neze kaza kuntwenza kugira ngo ama stress n'uburuhe bigabanuke. Nce bakabagira bereye kugira ngo badufashe kubaho neza. Welcome to the international airport of Burundi. Bahita gutembera. Ndadaye. And the vlog is vlogging. The best view in the city. Yeah, but it's cute. watu wa Bulaya mnapaona si pari ani Bujumbura Sanchez zimeze neza. Mais il quand tu vas bien dans ta vie. Ouais, c'est bien. Ni kuri bagenzi bapenzi batazamaji. Ibikenewe. Uzi kurusha n'ubuzima mbwa ntibikene ko abantu bose bamenya kurusha n'ubuzima. Turarusha byose. Oh wow, science kandi umufotographe atisa fe. Kubiratsa. Is vlogging. yo just ndabitwarira siren vibes on ndayitwara The vlog is vlogging. Marie navuga umeze gute mere gute cyo kwakira umugabo wawe Mero inkorora ntunaryohewe nturani excited. Your husband. ntabwo je mbona ari wowe uje kumwakira kujuje cyane ozi nukuri ko imana kazobishiraho ibi bintu je te tue nukuri nzokwica iPhone 14 Pro aba diaspora ngo bakugurire telefone mbona uyifise ntihagire ikintu umva na $1 ni mumuhe kansimbuga ibintu byose ngaha kira mvuge cyanyine simba uzinda gusabye rega ibintu ko birakora bya vrai Yakoranye wari uzi. Nabonye Marina yaje kwakira umugabo wiwe. Ndiko ndagira the vlog is vlogging. Inyo imbere mukumwicire Bujumbura. Imbeho shushu. Kubadid namubonye rubig. Tu viens faire ici quoi ici? oya bon ama bagage yasigaye muri Kenya nije mbaye ndashika hewe Kigingi twari kumwe mu ndege
nawe yaraje felicitation. M1 inzara nyinshi. Wigende umviriza mwende munshiremo Salama. ozi. Wewe ko mutamfotora umengo nishitse ndi umwe. Sava ko mutashuha. Ntibagushuhiye. Ko mutamufotora Ninde yaje kuntora none nta namaguru. Ngende muri uyinye. Abo bagaje ngo yasigaye. Muri Kenya sha, muri Kenya mugane bisanzwe. Yo tegi cha muri Kenya ya. No, ndi buboneke gantuze. Bishu. Jewe. Uzango ndi mu. Uzango ndi mu binone bari. Silent Vibe mwakoze cyane kuza kutwakira. Abantu tuboneka Kameme tuje ngaha kwitara basi. Aha kuri fondo. Bon. Imbe nyene hewe Silent Vibes ngo turi mu kugira mariage na B-Face. Est vrai? Ndabaza biratwengeje none ko buri en couple n'umusanyi. Baturagoye ibiganiro byose bizaba byerekeye B-Face. Ibiganiro bizabyerekeye B-Face none tukabibona kwekana mwandike Kigingi ate kukubaza ibya B-Face. Ate kugira ane? Tse kubaza ni ayo makuru numva ya B-Face. Mayibona ari ubudafise ubushe. Ivyo bintu ubwo vyabi. Marina siga yafise bushe. Turi mu gukora ikiganiro gishasha cha Marina n'umugabo nivyo isa nabi kugenda kwereka. Taturesha iwawe shusho. Oya. Asitara nyene mboneke neza. Okay les amis ndi kumwe na Marina ngo bavuge nitonze kubera ko yambwiye simvuge cyane mu modoka yiwe. Yambujije kumushira muri video. Mwamubura muri video. Mumenya ko yambujije kumushiramo. Mwaragerageza ndamwerekane basi atabibona ko ndiko ndamwerekana kugira ngo mumubone bien sinazi ko mushaka kumubona benshi. Gusa nyine azibona kuri YouTube ko namushizemo. Washizemo gawe. I love you. Ndabona. Mutevye kuko ndabona. Assistant cameraman Marina karampa amategeko. Les amis rero mukunda Kigingi. Ibintu bigira bibe nabi kubera imvura yaguye. Bayahopora. Tuzi ngene tugira vlog mugabo tuza kwikora. Kugenda kose. Tubereke hanze ngene bimeze abantu bose biruse. Yeah. It's raining. Mubereke Marina. Muzuma Marina namubereka mugabo ndibaza. Kora uyu mugore w'umusitari twa Kigingi. Singe ntiyerekana. Emusi twamubereka kwa kiganiro cyo. Je munyemerera amahera nimwampa amafaranga. Nzomubazanira. Nzokomanda muvumbura byose. Ubwo mutama amara sinzokubitwa kwa guswa ndagazonkubitwa munsi. Imvura uyanyagigwingi. Kigingi. Tugiriki. Murangize the bene wa. Yo my people twajowe cyane batwakire neza byatari. Ewe ko mubigize intambara none. Vuga ikatansi. Kamaringa. Ndajowe bya grave wa. Moi et demi ilikuwa ni danger. Ilikuwa ni balabala. Uriya ngendo yana mukumwica. Madam, yambi. Amasoni ndamuza amasoni. Kibubu. None tukiyambire cyane. Tukiyambire neyemera ndabizi. Yo, heto arasanze fatira video ndamuyambire Kigingi. Yambi. Ese tumukumva. Ya. Agarutse. Mwa. Yawe. Waramabara kabera imbwa. Twagarutse nakundi. Boss ibyo bintu bava bikugora Rastaman. Aka kaje imbere. Sibyo. Aha, iyindi ngaha. Ushaka gwa Kigi. None ndiko ndapanga none gashaho. Ndakore nyenye bayibwira. Namuzaniye mama generale nguyo. Asha nanzi. Aha. Amenya taboze. La gestion de chocolat. Turakunya nama. Hewe. Nako nyagiwe. Ya la. He akakaranyagiwe shirira ngaho indani. None Kigi byagenze gute hari ahantu? Hewe reka tubisubiremo kuwa mbere. Oya no kwinka kwa mbere. Gira kumuriro gira abantu kuri uzimana nyene byari bimeze hari ahantu. Ibintu byari bimeze neza cyane ubona ko ubushoye bunyishe. Imbeho amagan. Umvu wakumbuye yaje. Yaje yakumbuye nayo nyine. Ishaka gukwigwa irajayo.
iraja none ko Yesu tunyagiwe ni karure, sunika. oya oya ni jewe ndiko ndivuga amafete uzanye imigisha cyane imvura n'ibintu urayo ni bien sûr imigisha hariya naho narashitse iveri kirahagarara urumva je ahantu hose ngiye ibintu birahinduka Emwe. yo tuyifatire oya namaze ko bazanye rubi gankwereke ukomere tugiye ndayibujije bantu bagashikoshika ntagibere waruru ingo wicare ugara Ozi pole sana turanyagiwe n'ukuri kw'Imana pole sana abashokora yihera gashoshanga yo ndanyagiwe ozi abashokora amashokora muzoza muhira hari utangira mu nzi nzobikiri wanyu none nukunye mikrofone kanje nagatwaye Ego. Sibirayo. izo minda nyagiwe Nageshwe kunyagiwe ro winyagije mwana yanje akazi kacu karagora nama content Kingo sayo mbonye ngana nisubirireyo nasubirireyo cyane ando tunyagirwa ni Bujumbura no kunyagirwa mpaka ndabiri ngene mbaye no kw'Imana atsafe ubu nyene ntashi nda yabonye ndiko ndabaronderera ama content no kwakira Kigingi nganye bari biryoshye birantwengeje nawe watagenda bari ndire tu imvura twandanye content ndagiye kuri haru big nk'abantu mwe ndanyagiwe ndiko ndabaronderera ama content ndiko ndakira mwese bakingana ryohewe shango tumugize de bene ndatwenza vuze ngo tumugize de bene ngazije hari hakeneye ko habaho media imwe iza kumwakira Kigingi kora kavuye gukora amateka mu gihugu cya Canada and sibashi baje ngo bagaruke navyo nyene no kugihokonesa kuba umuntu agiye muri biya bihugu hamaga agashobora gutaha ama atakiriyo byabiboneka nabi cyane C'est sont les amis turatashe kandi nje kuri abana banje navyaye zosura mu kindi kiganiro kizoba gikurikira Moi je vous aime, en tout cas je vous aime. Kandi Kigingi nanya babibonye ko nanyagiye abangene nabaye nato. Mugabo nyene Kigingi baziko tumukuda twese turi abarundi benshi je nagiye personnellement kuba agarutse mu Burundi kora ko araduhasha tukaryoga tugatwenga iyi telefone kagwa hasi mugabo sanje. Urumva kuba agarutse we have to be happy. Well, after na show muri December, nibazi ko mwabibonye after show le 22 muri December ya mu Burundi. Araje kutwongera indi show. Donc nibaze ko namwe mugire nkuko je ngyoheye, mari nakarambira ngo udaryoheye nko nje kwakira Kigingi. Erega hari umugore wiwe. Kigingi akundwa n'abarundi benshi. Kandi mu Barundi bamukunda natwe ndi. Ariko mvuga nti Kigingi akundwa n'abarundi benshi kandi mu bamukunda nanje ndimwo kubera ko araduhasho tugakumbagara amasasi tukayibagira ago n'amana musengera abantu nka Kigingi nka barawure nka ba mutima nka barurubigi n'abandi dutwenza ndabasengera Imana baho ubuzima burebure kubera ko badahari muri izi stress tubamwe muri iyi minsi bose harakiri bato. Alors turatashe Dosubire bisous, moi, je vous aime. Bye bye. Ariko vraiment je naraheje mugabo bino bintu biransikihanga. Ukuntu nyagiriwe kuri aeroport vraiment. Ndabira hano hantu nta nimagi imvura yigeze iri hawo. Ibi ni biki? None Bujumbura ngamara ndiko gushaka